Uwo nkunda akankundira ni nyange kirezi canje, uwo nkunda akankundira ni nyange umukunzi wanje, ni wewe nkunda bikakunyura, ni wewe unkunda bikanyura, ni wewe nkunda bikakunyura, oya ntiwe unkunda bikanyura. Ninje muri mood Easy ngo niwe nkunda bikanyura. Iyo ndirimbo wowe wibaza ko ari kubera iki? Yoba yarakumenyekanije cyane. Hello la famille, murameze neza, tubaza ko meze fresh. Kamvuge mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho uherereye, turabizi ko mudukurikirana muri mu mpande zitandukanye z'isi. So turabana mu kije rero ni Ibikorwa TV online kudunika shimwe. Reka ndagushimire rero wamukurikirana ibiganiro byacu byamabica ngaha buri munsi. Tugushimira wowe wagize subscribe, twanga tugushimira wowe murengana ugize subscribe kugira ngo ibintu bigomeze kugenda fresh. Amanotification guca acaho akomeze kugenda agucaho nawe uzurira ibintu bigezweho. So turi kumwe n'umusore ntabarandiriye, turi kumwe n'umusore jeune mustar ari muri carrière musicale no byitwa kandi reka nihorere ayivuga. Ameze neza mu jeune? Meze fresh. Rakomeye. Original. Muramubona arameze fresh kandi n'umustar yana umustar muramubona ararenze. Reka ndaguramutse cyane ndakubwira ati kwanza thank you so much kuri invitation yanje witavye kanyuma yiza kanyemerera ko tuganira. Nawe wakoze kumpa umwanya tuganire. Safi sana. Reka tuganire rero atubwire uwari we exactement sinomuvugira parce que arakuza. Reka tubwire woba witwa gute mu jeune abatakuzi abakeneye kumenya byose parce que ni benshi. Esa ni wa muhungu w'Imana, ni wa musore mwiza Eizi mushimire Zizo baby. Yes. Ungamwitwa Zizo baby. Yes. Yanavuze ni mwiza ni mu baby. Ba jeune bakobwa murabibona mwe muca inbox. Ni Zizo baby. Peut-être mugaye je nibaza ko atari ryo zina. Niryo zina ryo kweli. Yes zina hari cyo maze haco hinde. Ni Zizo baby. Zizo baby kubera iki? Je konzi iryo zina. Munshimire Eizi munshimire. Okay. Ni Eizi munshimire. Sinzi ko iryo zina ry'ubustar bwiwe aratwibwira byose. Uba witwa Eizi munshimire. Ni iryo zina ryawe ry'ubustar. Bad tukumva ko ku no kwikaranga mu nk'iryo rire. Zina ry'ubustar naryo ni rya. Kuko ndazi ko aba ko nyene byose ni safi. Ntigeze uhindura. Safi sana. Ni Eizi abenshi bashaka kumenya Eizi bamuzi bashaka kumenya Eizi ni nkande Eizi ni inde Eizi bomenya kuki Eizi basanzwe bamuzi kuki voilà ibintu nyene nk'ivyo tubwira biography yawe kwita ka briefing gato. Yes. Wari we Eizi no musore w'umuririmbyi mu Kirundi cyiza. Yego n'umuhanzi. No muririmbyi w'umurundi aririmba R&B kiretse ko na hip hop itonanira canke n'izindi byose ratwiga byose ntivyonanira. Yego nkaba nakoze ibintu byinshi mu muziki w'Uburundi. Yego nkafise ibikorwa byinshi kandi n'ibindi bikaba bikiza. Okay, mwumvise n'umustar umuhanzi asanzwe asohora ibintu bikaze nawe navyivugira ibintu bikaze donc n'umuririmbyi ijambo rimwe. Reka rero atubwira ibikorwa vyiwe. Ibikorwa vyawe ni birihe exactement? Tubisanga exactement ibikorwa vyanje kiretse ko ushobora kubisanga hatandukanye. Gusa urashobora kubisanga kuri channel yanje ya YouTube kandika Eizi mushimire Zizo ukaca ufyonda vya bintu muramuvuga ngo bafyonde. Subscribe. Yes bintu. Kacu nahajya kugakengera ibintu nk'ivyo. Nyene barabizi. Kacu tuzurakurikirana ibikorwa vyanje kinyarutse cyane. Okay, kiva kinyarutse. Cyihuse. Guys, uyu muntu rero wanje mumwitondere. Zizo. Eizi. Rameze neza. Cyemeze fresh. Ndakubona kurrenze. Genda furashi sana ndashimira umwami ega kwera ibintu bimeze fresh. So reka tubandanye teko turambira abakunzi bacu kameme tutabarambira. Yego. Eizi afite ibikorwa bingahe? Umwanya tuvugana ndafite ibikorwa biri ku mugaragaro bigera nko kuri 10 na kangahe na ibindi bica bibandanya ucusimbira handi nakubwira ukacu birabe aho bikora ngo muragenda kwirabira tubabarire no kuwe niko yabaye. Eizi tushaka utu kapela ku bikorwa by'iwawe biki donc nko kigikorwa cyambere watanguriyeko. Yes kaba cibagiye rero uca wimenya sinobyibagira sha. Herumasera komeza wihebera Imana wewe. Herumasera komeza wihebera Imana wewe. Umbwira ko nkunda
ariko nkabona bitoshoboka umbwira ko nkunda ariko nkabona bitokunda ngo ntivyokunda Jesus murumva umwezi ntiyoroshe ariko akatira amase ariko yizi kweki bakatiye mu mase kwe jeme ngo nivyo numvise eko n'ibintu nk'ibi Lawrence rega nawe no gukatiye guys ntababesha Easy iyo niyo ndiri muri zo 10 iyo niyo yoba yarakumenyekanije nka Easy bakamenya ko ari Easy muri entertainment iyo yarabikoze kandi izindi zaje zibikora gusumvya ko nakoze amahiti gusa okay reka tuvuge imwe uduha agapera y'indirimbo imwe yakumenyekanije nka Easy antuka zose nta nyinshi ntizigiye zinganya ama level kandi zose ntuzikunda co kimwe yes ego hariyo bise Nyange niwe yakoze umuti cyane genda uyidukubitiye ko gatoya uwo nkunda kankundira ni Nyange kirezi canje uwo nkunda kankundira ni Nyange umukunzi wanje ni wewe nkunda bikakunyura ni wewe nkunda bikanyura ni wewe nkunda bikakunyura oya ni wewe nkunda bikanyura ninje muri mood Easy ngo ni nkunda bikanyura iyo ndirimbo wowe bibaze ko ari kubera iki yoba yarakumenyekanije cyane iyo yarashitse ahantu kure kandi benshi niyo bamenyeye ko cyane kiretse n'izindi bagiye ko nakubwiye nta swata nigeze nkeye abantu n'ubu siniteze kuyitera sinshobora muri iyo message waratanze yoba yatiha abantu donc yatiye abantu ukavuga ati iyi ndirimbo kweri respect wewe ubwawe nkuko ubona izindi ukaba warayibonye muri zo ko ari we yaba yaguhetishije cyane bibaza ko ari kubera iki bayaguteye hiti yataje message watanzemwo yari icatse kuvuga iki indirimbo bwa mbere yanditse neza cyane yanditse neza ikirundi ciza ko utari wa wundi uri nka bamwebwe mwakuriye hahandi cyo babona hari ibintu byinshi utagenda utahura muri iyo ndirimbo muri iyo ndirimbo kandi akaba ari indirimbo bikaba ifise na melody nziza none ikibazo mwiza kandi ikorwa na studio nziza ikibazo aho nyene ufise indirimbo 10 na iyo ni yakozwe n'umunyanzi mwiza kandi ifise melody nziza niko ifise umuhinyanyuzi wayo nko bivuze atandukanye n'abandi bakoze izindi niko shatse kuvuga sico shatse kuvuga gusa nuko mbangira mwiza ngeranije n'abandi gusa kuko nyene nawe yagiye ankorera n'izindi nyinshi yego none nakurandiriye cyane ufise ibikorwa byinshi kandi jewe nk'umufana wawe urabitswe n'umufana wawe ntabyo urambwiye nacu ndabikubwiye uze ku telefone urimbwiye ndabikubwiriye ngaha imbere y'amakungu je am your fan merci sha okay jewe nk'umufana wawe peut-être n'abandi ntiduhetse kubona igikorwa cawe gisohoka ngo tukibone tuvuge ati Easy kwere yavyutse maze imisi ryamye Easy uko wapi we ndaryamye nukuri maze imisi ryamye ndaryamye nukuri uraryamye n'ubu turaryamye uraryamye niko mvuze ibikorwa birahari je ntabwo nicaye cyane ntabwo nigeze ndeka gukora ibikorwa ko muri mvagirwa no ashaka kumara n'igihe ari karandika ko je ndandika cyane kandi indirimbo ndashaka kuyandika n'amezi 5 canke umwaka mbe hajye ntaguciriyemo ufite management wapi manager wanje ni je wowe nyene ndi mu boss wawe urarenze nukuri bandanya urumva indirimbo ndandikiye kirekire ico bituma nkubona hari haciye nk'umwaka kweri nivyo ntubesha nta sohoye niyo mpamvu vraiment naruha kure indirimbo yitwa wa mwirongo imaze ngira umwaka wose cyane vraiment gusa irashaje gusa ubu ndahari ibikorwa birahari byinshi kandi utavyirengagije nawe ngira urabizi ko bihari guys nukuri afite ico cumba genda yuko mu misi mugiye gutagata muri intara mugiye gutwika Easy hari ikintu nabonye wasohoye mani gitesa gisa neza fresh kabisa mbe haje uzoduha ico igisasu ryari igisasu tutibeshe uno munsi sinzi mwe nimwe muzi kongereza amatariki Sandwindwiza somene ikurikira mwavyumvise bazoja kuri YouTube yanje ikintu kizoba kihari Easy jewe nka jewe umaze kuyibona donc narasakuje guys mutanyumviriza narasakuje my image sa fresh audio ivuga fresh ibintu byose none hajya ko yatabibanga ijya ndirimbo yagutwaye uburyo mungana gute uburyo ni bwishi cyane gusa sinavuga ngo ni bwishi ko hari ndashobora kuvuga ngo ni bwishi kuko nawe urashobora kuvuga kuri wewe ukavuga nka 10,000 ngo ni menshi ndashobora kuvuga zamuhaye 10,000,000 asanga ari undi nk'umumiliyarderi cyangwa ati uwo mwana nawe ko avuga ayo mahera ni menshi bro reka cyo tuvuga kuri wewe
ko jewe ndashaka Reka je sindi ko no ndibwira jewe. ndiko ndakubaza Okay, kuri jewe yantwaye make. Abakara turaba ndazi haraba miliyoni na miliyarderi yeah bashaka kuvuga ati jya mwana arinze avuga amafaranga ngana uku ni make ariko foko tumwongerereze kubera yuko turumva arashoboye gusa aracafite uburyo nyine 5 miliyoni 5 miliyoni nkaho ubona ko ni mesha make oya je navuze ko ari make guys nukuri iyo ndirimbo irabimerita ni indirimbo nziza ifite ama image meza ni sa fresh umwana yari yatwitse yarateguye nukuri bari bateguye ati bimanukira ariko izi tukirageje nko kubereka abafani bacu nk'akantu gato genre basi ntibace baryoherwa gusa tubatera amapeti kuko je nkunda gutera amapeti abantu tubatera amapeti barabe komsa aka coming soon sinzi kana navyitwa no kurbabarire ni ibintu nk'ibyo tubereke je no kuri barabe ko je ndiko ndabesha bace bampinyutsa muri commentaire zanyu ndazikeneye reka tubereke man urarenze nahise nimanukira Jesus Rayibona muhite mwirabira gusa mwana mana yanje we ariko mana hewe nyene wumvise nyene oya nta birenze gusa haje quick basi utaye mbe haje bayise gute indirimbo yitwa mumpe agomba kisha bampa umwana shaka bakunda abana bampa umwana baguha umwana iyo ndirimbo gusa yari isa neza vraiment yari isa fresh ni giki ubwiye nk'abakunzi bawe izi nkuko aha Paul yico gisasi komba unabe excuse ko kuko wari umaze igihe kinini vraiment uvuga iyo hora kwanza wohora he hama ucubabwira nk'ikintu ushaka kubabwira ubona babashikiriza kivuye ku mutima ya ku bafanzi banje nko bamwe babinsaba buri gihe gusa ko babinsaba ntivyogende nkuko baba babishaka kumufana we babashaka buri somene umuha ikintu gicashe niwe mufana wa bien kandi urumva ntivyoshoboka ariko gusa ibikorwa birahari ico nico cambere bazoronka vuba cyane urumva nico bikorwa cambere agomba baronka inyuma yacu hagaciye nk'ukwezi bazoronka n'ikindi gikorwa hadaciye n'ukundi bazoronka n'ikindi k'ibintu birahari ni mu membe jemve kumuvumbura ibintu birahari ubu ndakeka ntazosubira kumbura gusa ico ndabahamagarira nuko bankurikira ku mbuga zanje zose bakurikirana ibintu ngiye kuza ndabashirako kuri YouTube channel yanje Instagram Twitter Facebook fseko page fseko konte hose bagende bankurikirana kuri Snapchat kuri Viber hose amakonti yose ndafise hose bandika izi mushimire zizo ibintu azobabona ibintu ngiye ntasubiye kuvuga ngo bambuze babone ko ndi update n'ibintu tukavuma bavyumvise uretse gusa ko hari inyuma update sinzi ngira bivuga ariko ubu ngubu ngo agiye kuba update we nawe cyo update hamwe nawe so reka ndagushimire cyane wewe wadukurikiye c'est sûr ndagushimira cyane ndabwira yuko tugukunda cyane injira ugire subscribe zondoka kengeri hama ama notification ahita gucako vyoroshe kuko bashobora bakunda n'icemeza ko bakunda please barabitwa ndabakunda barabizi ndakunda cyane kandi nayizi arabakunda batumire kugira ngo mwinjire mu following umuntu wanyu I know udatumura muzi kandi umuntu ashaje muri industry nakoze cyane yararushe ashaka mu ruhuri yego so ciao turabakunda cyane